gice cya mbere cy'umwaka twakoze ibintu bitari bike ubwo reka bice ku mayange ni kubishobora byose. Icyo rero nagomba nangure ku gisata cy'intwari ibereye. Muri iki gisata cy'intwari ibereye cyarashyizeho itegeko rigena risubiramo ubushikiranganji turongoye tubuha n'integuro y'ingene tuzokora n'ibyo badusaba byose gukora. Kora hari umubonano waserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe yo muri kano karere canke ishyirahamwe mpuzamakungu akorera hano iwacu kugira tuganire imigambi y'iterambere basanzwe bariko bararangura kandi tubasabe n'ibyo bodufasha mu iterambere ry'ubushikiranganji turimo. Abo nabo twahuye n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi nka Tanzania no muri Japan, barahuye n'abandi nka PNUD, Banque Mondiale, PAM, FAO, UNICEF, Corridor Central, ONIDI, Trademark East Africa na MACAP n'abandi benshi twahuye turi kuri video conference uburyo bushasha bwo guhanahana ivyiyumviro. Barayaze kandi n'abarundi baba mu gihugu ca Suisse bari baje badutura icyiyumviro ciza cyane no gukorana na Chambre de Commerce y'Abasuisse, kandi twarumvikanye imigambi itari mike tuzofashanya nabo kandi biriko biratera bijya imbere. Twatanguze icese hari Bujumbura ibikorwa by'ibiro biserukira Tanzania, ikivuko ca Tanzania Dar es Salaam ngaho Bujumbura. Twarasinye n'uwo mushikiranganji icyo bita memorandum d'entente, baragisinye hari mu kwezi kwa 11. Twarakoze kundwi amanama y'ivyegeranyo birahari, twakoranye n'abo dukorana tukagira n'ayandi manama ku kwezi no kwamezi atatu heze kugira turabe ibyo twaranguye n'imitego irimo. Twarahinduye abakozi, akazi k'abakozi bamwe bamwe mu bugenzuzi bw'ubudandaji bakoze nabi, tubasubiriza abandi tubashira mu bindi bisata kuko byatambuye kurenza urugero. Harashyikirijwe inama yo kuraba ingene amasezerano mpuzamakungu ajejwe kubahiriza urudandazwa njabukamazi ariko arashyirwa mu ngiro mu Burundi. Harakozwe integuro y'amategeko abiri, rimwe rishyiraho umugwi wo kugenzura no gukinga hakiri kare amatati afatiye ku rudandazwa n'ibindi byerekeye korohereza abadandaza bato bato bakora urudandazwa njabukamazi. Harakoreshejwe uruganda rwari rugamije gutegura intumbero Burundi bwofata mu gushyira mu ngiro neza umugambi wo guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize umugabane wa Afurika. Mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, igikorwa cyo kurondera ibibanza byose biri mu modoka za leta bitakigenda cyarakozwe. Imodoka nk'ijana zirenga zashoboye kuboneka kandi ziriko ziregeranyirizwa hamwe kugira ngo bashobore kuzigurisha ziri mu kibanza cya Bugarama. Harateguwe hongera haratangwa isoko y'umuhinga azokora icigwa kijanye n'ingene gutwara abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura yokorwa ku nyungu y'abene miduga no ku nyungu y'abene gihugu biyunguruza n'iyo miduga. Twarakurikiranye hafi ingene amashirahamwe y'Uburundi na Sorujeya bizoja hamwe kandi biriko biragenda neza n'ubu. Harakoreshejwe inama yo kuraba hamwe ingene igisata cyo gutwara abantu n'ibintu no gukora twisunze umugambi w'iterambere w'igihugu umwaka 2018 na 2027, hamwe no gusubiramo urutonde rw'ivyorangurwa kuruta ibindi muri ico gisata. Ariko harategurwa umugambi wo gutunganya ushasha ibijanye no gutwara abantu n'ibintu dufashijwe na banki y'isi yose.
uwo mugambi ukaba ugamije gushyiraho ibarabara rikuru RN3 n'amabarabara mato mato yononekaye, guteza imbere urudandazwa rwo gutwara abantu n'ibintu hadakoreshejwe ibyuma bifise amamoteri, gushyigikira leta mu gutunganya urwo rudandazwa no gushyiraho ikigega cy'impega izoza. Haratunganijwe ibirahariwe kurwanya amasanganya yo mu mabarabara hamwe n'umunsi mukuru w'isi yose wo kwibuka abahitanwe n'ayo masanganya. Mu gisata cy'ingenzi harakozwe ingendo mu bibanza by'iratiro bya Camping Road yo mu Mvubu na Pierre Livingstone Stanley ahera mu Kabezi kugira bibonere ingene ibyo bibanza bimeze n'uko bitunganijwe. Haratunganijwe integuro y'ingene bokorwa urutonde rushasha rw'ibibanza byose by'iratiro biri mu Burundi. Harahimbazwa i Gitega umunsi mukuru wahariwe ingenzi w'isi yose. Harakozwe urugendo mu bibanza by'iratiro bitandukanye biri mu ntara za Bururi na Rutana mu ntumbero yo kumenyekanisha ishusho nziza y'igihugu cyacu. Harakozwe urwandiko rwerekana ibikenewe kugira hamenyekanishwe mu gihugu cyose urugero rwemewe ni mu itunganywa y'amahoteli muri kano karere ka Yase. Haratunganijwe urubuga rw'ubuhinga bugezweho no kurabira hamwe abifuza kugendera Burundi, icyo twita ya plateforme twavuga kare, kugira ngo bose bayiceko kugira ashobore kukontorwa abinjiye mu Burundi. Aha rero uko mwese dukorera hamwe biri byaranguwe muri iki gisata cya mbere cy'amezi 6 cy'umwaka wa 2021 nk'uko mwabikoze mwebwe nyine. Aha rero turabye neza usanga twakoze ibyo twakoze dushika ku bice 57%. Tukaba twizeye ko tuzoshika mu mpera z'iki gisata cya kabiri dushitse ku rugero rungana na 100%. Mu mbumbire ngaruke bimwe tuzokora mu minsi iza. Ibyo nibyo twaranguye, naho hari ibyo twifuza kuzokora. Gucungera urudandazwa, dushishikariza gucungera urudandazwa rwo mu gihugu hagati na njabukamazi rugenda haba mu masoko no ku mipaka duhana n'ibihugu duhana imbibi. Gusuzuma ko ibidandazwa biri ku masoko bifise akanovera gakwiye n'uko bikwije amategeko. Kubandanya intumbero y'ubushikiranganji bwihaye yo guteza imbere ibisata byose bikurikira ubwo bushikiranganji w'ubudandaji, gukora ibintu n'abantu mu mahinguriro, igisata cy'ingenzi, imyuga, gusuzuma akanovera k'ibidandazwa n'ibindi, no kuraba ingene ingenzi tuzozakira mu buryo bushimishije nk'uko tubyifuza. Kugirisha uruganda rwo kwihweza no kwemeza igitabo kirimo ibikenewe byose bijanye no kurondera hamwe no gutabara igihe habaye amasanganya y'indege n'ibindi byinshi tuzokora. Kandi ngaha nyene tuzosinya amasezerano yo gufashanya na chambre de commerce y'Abaswisi kugira ngo dufashanye mu byerekeye urudandaza. Murazi ko leta mvyeyi yavuze yuko tuzorima Musesakara bawushora hanze, bazobidufasha intangeka bazoza no kuranga i Burundi ingene bigenda vuba.